nitwa Past Joyeux Blaise nabareha abandi umurongozi wa Association des artistes chrétiens du Burundi yitwa INGANJI. Ego abariko baturaba bariko baratwumva bumvise inganji ni iki cyo sigara mu bwonko bwabo? Cyo sigara mu bwonko bwabo no kuvuga ko no kubona Imana iganza, Kristo aganza mu bikorwa byose bikorwa na cyane mu bikorwa byubakiye ku mpano mbabwenge Imana yatanze. No munsi twari mu kiswe SOIREE de GALA akubira iki kino gikorwa muri rusange. Igikorwa ni ko twama dutegura mu rukurikirane rw'ama activité atandukanye ari muco twita INGANJI FESTIVAL ifise intumbero yo kugira ngo dushobore kwegeranya uburyo bwo gufasha abandi bakeneye ubufasha dushira mu ngiro ico Yesu yadusavye yavuze ngo nimwabona abashonje mu bagaburire nimwabona abanyotewe mubahe ico kunywa nawe azogaruka akavuga ati nari nshonje murangaburira nari nyotewe murampa amazi yo kunywa nari muzaho ndara murampa aho kurara. Rero ni igikorwa twama dukora mu ntumbero yo gushira mu ngiro kimwe muri programme dufise yitwa non compassion canke nawe abeho neza. Rero ni igikorwa dukora ngo twegeranye uburyo bwo gushobora gufasha abakeneye ubufasha abo tokwita les personnes vulnérables mu rurimi rw'igifaransa. Bivanye n'ishusho mufise cyose muri mufise ya SOIREE de GALA ibyavuyemo cyangwa se nyine byagenze biraba byabashimishije. Byatunejeje cyane kuko kimwe nuko abantu bose baje bakiriye barafite ico babiteze ku Mana kandi Imana bose twese twagiye tumva ko twakiriye hari ico Imana yaduhaye. Amica kabiri hari abantu benshi bitanze kugira ngo bashobore gufasha abo tuzoja gufasha mu ntara ya Rumonge mu bitaro no muri prison. Rero numva umutima wanje uryohewe cyane kuko twashoboye gukora ico muhemu yera yatubwiye ico Imana yatukominitse cyo gukora kugira ngo twiteho abandi. Murazi ko Bibiliya ivuga ngo dukunde bagenzi bacu uko natwe twikunda. Rero ndaryohewe kubona ko abo mu bitaro ari abazotaha bava mu bitaro mu Rumonge, hari abazoronka imiti, hari abazofashwa bari mu ibohero, hari ivy'Imana izokora muri abo bantu ntarabonesha n'amaso, ariko biciye muri iki gikorwa tuzoshobora kuronka akaryo ko guhura nabo bikanafatanya no kubabwira ubutumwa bwiza biciye muri ico gikorwa twakoze cyo kubitwareka no kubitaho. Festival Inganji tubona ko ari incuro ya kane cyangwa se mugira kane, birayo bimeze gute, ibiharuro bimeze gute pasteur? Ibiharuro cyangwa se ibyo biboneka bimaze kuba mu edition atandukanye gucika no munsi. Twavuga ko tumaze kubona intambuko idasanzwe Imana ikiraduteza idushoboza gutera karatsinda ijambo ry'Imana rivuga ngo ni washiraho gushaka no gukora muri twebwe kandi ni nawe dushoboza kubandanya. Rero iyo usukiranije nawe ntusanzaza. Rero kuva dutangura gushika no munsi tubona tuva mu bwiza tuja mu bundi bwiza. Edition yose none turi kuri edition ya kane kandi by'ukuri ndabona Imana ikirakora bikomeye. Tuva aho twari turi muri edition ya mbere naho tugeze no munsi n'ahantu habiri hatandukanye bigaragaza by'ukuri ko Imana iri kugikorwa cyo kwiyubakira igikorwa cyayo ku muvuduko udasanzwe. Ku munsi w'Imana igezo rya 15 turabona worship like never before. Abariko badukurikira cyose ko baturaba bitege iki ku kino gikorwa gikuya muri Eglise Vivante? Bitege kugendererwa n'uhoraho, bitege kuruhurwa n'Imana, bitege gutabagwa n'Imana, bitege kubona ibidasanzwe biva ku Mana kanatsinda niwe muzigamye wacu, bitege kumva ibihe bishasha bizotangurana nabo mu misi zokurikira inyuma y'iyo tariki 15 kuko tuzohimbaza Imana, tuzoninahaza Imana, tuzotazira Imana birenze uko twigeze kubikora nk'ibiremwa byayo ikunda kandi yihishuriye. Nukuri sinzi ko nabivuga, ndabona ibihe byo gutabagwa n'ibihe by'impemburo a partir y'ujya munsi abazoba baje bazovyumva kandi bazovyakira. Intahe nyinshi zo kubakwa ku bw'icubaro c'Imana. Twabonye icivugo cy'uko mwashibukiye cyane ku bidukikije, kubera ko imahisemo ico civugo mu kivuga ku ico civugo gituma twiyumviriye gukingira ibidukikije nuko ni ikintu gikomeye cyane, ni l'une des responsabilités cyangwa ni imwe mu nshingano cyangwa mu gikorwa Imana yahaye umwana w'umuntu ikimurema. Yaramufashe mushira mu itongo ryo muri Edeni kugira ngo aririme yongera rizigame. Imbere yo kumubwira ikindi kintu cyose yaramwibukije ko ahanda gushize akeneye ko hateza imbere uharime wongere kandi uhazigame. Rero ni nayo
twashimye gusubira ku isoko kugira ngo twibutsanye ko hari inshingano twahawe si ukuba mu isi gusa